turabe. Ini God. N'umutima uterera ku Mana. Ego. Ira nizina kiwanje. Cyo ni izina ryawe Sky. Hamiriya nayo. Iyo hejuru naho. Uje basi bisanze isigura ati. Yuko jatana urukundo ubu ungeneye. None avyibona. Isigura. Nicumu. Ndebe yerekane bien. Sky n'umutima hamwa icumu. LINO G. LINO G. Ndibuka akiba mu Kamenge. Kujya gatatu. Kujya gatatu twarabanye no munzu. Turakundana birakomera. Ere kinangaza nuko ubu umusige mbona yandika ati ngo reka gerageza ijya nyuma. Agerageza kubera. Uyera umugenera mukunda. Arameba. Ubu yonaza n'imbere yanje akambira ati mbabarira. Yobona cyo namukorera. Shabahungu vraiment. Mwebwe. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongira ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikirizwa na jewe Omario kuri Yaga Tech TV. Uyu munsi nabazane uyundi mu video vixen abikora neza mu maclip yo mu Burundi, atumwa ko n'abarundi, atumwa ko n'abakongomani, amaze kuba international. Reka namwakire muza kumenya n'abatanzania. Reka namwakire muza kumenya vyinshi mutari mu muziko. Murahawe ikaze. Hello, ça va? Meze neza. Nizeye ko aho muri yose ko meze neza. Hama Sky. Sky ko atakuzi usanzwe ukora ibiki? Mbega wabitanguye gute? Ducire ku mayangi. Amajeo byo nkora ari byinshi cyane. Cyabera mbere je akazi kanje tumakuri video kuri vixen byose byo nkora. Ama gera bitanguye nyene nabyisanzemo. Ninde muntu yakumotive kubijamo? So je nari fise abagenzi benshi babasana. N'abagenzi benshi bakuni video. Rero basi narabona nyine bagitinga. Nkaje ngabwiye ati mukora uku masangana David. Masangana nabigiyemwo nyine ndabitangura ure namaze kubimenyera. Umaze kuja amaclip menshi kandi amaclip azimvye. Kandi je uburyo ndakubonamwo usa neza vya muratagase. Ikibazo cangira ubu video vixen no mwuga wonye no gutonza canke hari ibindi ukora ku ruhande? Umukobwa nigira akora akazi kamwe. Oya. Apare ubu video vixen ukora iki? Nibindi byinshi gusa si ngombwa kubivuga. Si ngombwa ko nco ndabivugira nga gusa nyine je ngo ibintu byinshi. Kubera je ibyo nkora ni byinshi ibintunze. Ibintunze je n'ibintunze umuryango urumva bisaba ko nkora ubuzi bwinshi butandukanye ubwira ndonke ikintu kizomfasha imbere. Uvuze ngo nibitunze umuryango, urafise umuryango? Ndafise umuryango. Munini kandi. Ugizwe nabande? Papa, mama, abavyeyi, batoyi banje, bakuru banje. Okay. Ari kibazo mfise. Ko mbona mukora amaclip azimvye tukumva yatwaye amamiliyoni n'amamiliyoni. Mbega umwuga w'ubu video vixen wo kubeshaho atakindi kintu ukora? Bivanye ingene uvyitwayemo. Gusa nabeshe mu Burundi. Bisaba ko ufise ubuzi bwinshi. Reka ro twiyagire ku rutuna turiya anya. Ku mubiri wawe nabonye ko ufise amatatu waje abiri. Hariho rimwe riri kutako n'indi riri hejuru ya Saint. Shaka shaka uhere kuri yinya iri kutako isigura iki? Iri kutako? Iri nyene kino gisigura nyene ikintu c'Imana. Ona ngaha ni love. Umutima. Naho ni nko guhema. Ni umutima uri kuratera. Umutima utera kuma iyi ni God. Turabe. Ini God. N'umutima uterera ku Mana. Ego. Ira nizina kiwanje. Cyo ni izina ryawe Sky. Hamiriya nayo. Iyo hejuru naho. Uje basi bisanze isigura ati
yuko jatana urukundo ubu ungeneye none navyibona isigura icumu ndebe yerekane bien sky n'umutima hamwa icumu ubu nta rukundo ukeneye nta n'urukundo ko warakaye bibaho kuko birakenewe kandi mu buzima umuntu avuze nkuko ngo nta rukundo nkikeneye ukaca ugira niyo shusho y'umutima uciyemwo icumu ni kuvuga umutima warabaye blessé nipfuza kumenya histoire yawe vyagenze gute niwe muntu yakubabaje ku rugezo rwaho uvuga ati ibintu vy'urukundo ndahagaritse iyo histoire kuntu vyagenze uwo mexe wawe vyagenze gute mexe wanje ndazi namwe muramuzi sinzi nari kurera umusitari ubu n'umusitari ngo nijyanyuma mama inde akanyuma barakanyuma nyene ubu narubise menga ngo asigaye ari ivyo ngo nijyanyuma undi ni LINO G ndibuka akiba mu Kamenge kujya gatatu twarabanye no munzu turakundana birakomera atararimba ibya Legend yaramaze kusohora indirimbo munyuma yaciye yigira Legend neza ambwira ati je nabanze kuba Legend sinkene rukundo ndambwira ati habaye iki siyo bundi Legend Sky uri mukuri ko ivyo bintu vyabaye LINO G burya je ndamufite amabanga menshi cyane kuko umuhungu burya mwarakundanye mwarasohokanye burya ubuzi ibintu byinshi by'iwiyo je turakundanye ndibuka yari muri 2020 turakundanye igitari gito cyo gihe ba mu Kamenge kuri Trua harageze igihe tubana iminsi nyene mike hama ataragira na hit mu nyuma nyene aririmba Legend amaze kurimba Legend acaba hit haizi iminsi naciye mbona aza kumbwira ati ngo je bundi Legend ndabwira Legend kubera ngo jewe na n'urukundo nkeneye gusa nyene umaze iminsi mbona ambwira ati mbona ama video yiwe ngo ngo agomba gerageza iryanyuma none agomba gerageza iryabwo ninje no gerageza iryanyuma kubera niyo yamemukiye kandi niyo yambabaje urumva cyangwa usange nyene kijyagiye cyari nk'undi muntu aramubabaza cyabona yuko reka basije gerageza iryanyuma ndondera uwundi umva yaciye namuronga w'umukecuru uyu mukecuru yararamwikoreye uwo mukecuru amuzi uyo mukecuru urya ni mama yari mama wanje mukwe ni mama wiwe urya ni mama wiwe urya yazanye muri rya clip urya ni mama wiwe yamubyaye ahubwo je narumiye kumbe umuvyeyi umwana ashaka gukunda navyo narinzi navyo narije nene gutera irimbira mama wiwe gerageza iryanyuma kandi aririmbira mama wiwe mesinzi ngira yarambeshe ngira ashobora gusanga yarambeshe si mama wiwe numva nipfuza kumenya urukundo rwawe na LINO G rwari rumeze gute basi hoho nta buryajya warubonamwo canke uburyajya wagiye kurubona baye star mbere urya mungu yarankunda cyane kunduta ko je namukunda ni wabo je yarampresenta tukaduga na yuwa buruguru Vema turakundana je naramukunda gusa je si vya grave kwa je nafise abandi bashiri pembeni bamfasha bakama amahera n'abandi ba diaspora bari hanze none umva nawe utamuhenda sinamuhenda me ivyo nakora byose naramukunda Sumva kwa mucheating naramucheatinga kubera urumva amara y'inzu nje nari inzu urumva kandi nivyo nikuvuga we mwabana ata amafaranga afise atamara yarafise urumva rije nje nari inzu nje nasuma umukozi ibintu byose byo mu nzu nje nabikonsoma kugira turariko tobaho kwico gihe ndibuka LINO G n'amara yarafise vraiment Uva kandi mu rukundo bisaba yuko bari gufashanya yaramenya no naho amahera wayakuye naramubwiye umvazi wacu ko turi dufise amahera menshi nivyazi niko bimeze none so
mu bisanzwe uko tubayeho turi iwacu sino kwicuza cyangwa ngo uvuge ngo ya awe rero yaciye yibaza ngo yakuye iwanyu yarazikunda yakuye muhira kumbe wayakuye kuri aba diaspora abandi bagabo kugira uyazane uri hinzu turonge dufungure turonge basi nyine n'ingene tubaho neza abandi niye gift ufise wibukira ko LINO G LINO G cyambere na mbere ndamwibukirako iyi tatouage nayishizeho kuberaho iyi tatouage kuva ico gihe nyene nabona nyene nakunda kumwitaho nsambona byose yabifashe nk'ubusa cyamona reka nkoruku kandamuhebe gusa nanje yarambabaje igihe duhebana cyamita gusha ino tatouage na nayifisi y'Imana rero mazi kumera uko nari yakiriye ndavuga ati kana bireke nakundi rero kinangaza nuko ubu umusige mbona yandika ati ngo reka gerageza irya nyuma agerageza kubera uya umugenera mukunda arameba nimba yaransundi aramuhemukira acabimba irya nyuma me rero kandi ari warukwiye kuvuga ati reka basi wongera urondera uyundi urebe ko wamwizera ahubwo nivyo nari kubiririmba ivyo bintu kandi warigwe nawe cyizere cyaratakaye ubona naco gifise oya naco ubu yonaza n'imbere yanje akambira ati mbabarira yobona cyo namukorera shabahungu vraiment mwebwe murakoye misubireko mba mwese mumeze uko ubu none maravugana ubu tuvugana ibihe nituba tukivugana numva naramublote arambloka numva kiretse tubona ndi no ngaha karengana kandamutsa nkamuramutsa basi ibirenze navyo wapi mu masho ntimuhura mu manu no gatoma duhura nejo twari ko me rero ibintu byo kuvuga ati ngo turicaye ngo tutavugana yani byo kunda kubera byaraheze Paresan reka twigarukire ku izina ryawe ro rya Sky iryo zina Sky ni sirno canke nini ry'ukuri ry'abavyeyi izina ry'iwanje mu bisanzwe iri zina si ry'iwanje oya nagiswe n'abagenzi bivanye ingene bambona rero ryakiri Sky gisigura hariya mu bicu ngira bambonye kundi gicu sinzi kuko je siriko nabitahura ukuntu bonyine bihaye bavuga ati reka tumamagare Sky babonye kugira mu bicu baca bavuga ati umusto bivanye n'ipica kina ahubwo ngira ahubwo jewe no musina ryama nza kurambaza Imana no Imana jewe kurambona turatubona ni yari mu ijuru cyane ariko bone bari kwita niho baje meaning yacu wahise ugemera uko nyine urarikonze oya basi natangwe kuzaba ndabyumva hiyo babambonye bakamagara Sky bure mu bibaye cyasanga byarangiyemwo nyene amazina y'ukuri basi ninde sinagi wanje nitwa Mugisha Diyamare yose Mugisha ko nyene irindi ntirikenewe oya okay nzorivuga undi munsi nzogaruka sawa kandi ndagwaye karibu kandi nubwo hataragera ndashaka kumenya mu clip yose umaze gukora nihe clip yakugoye yangoye ni clip twakoreye mu Rwanda twatuganye n'aba Kenisol cyo gihe bari baje kuntora ino baje clip ya with design rero ndabonye bari n'ujya nyine yarakiniye abakobwa gusa nyine bari bakina kuvuga bambari siringi rero bacaza kudutora ino n'undi mugenzi wanjye twa Gentil sizi ko mode ndamuzi tugiye bajya video ya Wiz hamwe na Kenisol gusa nyine byaragoranye cyane gute nyine twagiye n'amadepense gusa nyine yarageze ahantu ibintu by'induru nta Kenisol nyine natubwira ati ngo video iraheze rero ngo murangene mutaha ngo mwirihire depense ari ndabivuga Kenisol nagira irya ndirimbo yari with design apani rya Wiz iyindi rero ndirimbo ya Kenisol twakoze yiwiwe yitwa gute sha jemba kandavya my image ku je kesi ninje muri YouTube nkara
Ni kuvuga igihe wizi design na Kenisoro mwarayishutinze irahera. Barayishutinze irahera. Hama Kenisoro acavuga ngo arabakeneye. Yaheze acakinira andi bakobwa akoresha mu Rwanda bindi ndirimbo yiwe. Bambaye amasiringi. Ne mu Rwanda ntibabemera kwambara amasiringi ko atakurije abanyarwanda. Sinzi rero ngiye yadushimye yadukunze kwazi uraza amaso y'abantu. Rero bisaba yuko tugenda na gentille turashika. Muca ni kuvuga mwaciye mugumayo wizi design yagarutse mu Burundi. Rero mu nyuma acavuga ati ngo bisaba yuko mwebwe umva ibintu byinshi ngo mwirihire déplacement ngo twabahemvye neza. Turumirwa turanka turanagiye nahariya kwitwara. Muri ribu twaritwaye turababwira nyene bimeze. Bacha batubwira ati none mwebwe mwafise ibyangombwa cyo gina umva twari dufise karanga muntu gusa. Karanga muntu gusa nizo twari dufise. Bacha batubwira ati ahubwo mwebwe ngo muritwaye murizanye mukasho tubashireyo hama cyo mamagara abyeyi banyu baze kubatora. Turatangura turarira na gentille turarira. Rero tubonye umengana na kimwe ko birabatwara. Tujanga tutangura ivurugu. Tugwana n'abapolisi. Turagwana nabo turabakubita. Arabinduru hajya abonye bakibatuye. Bonyine baci bafata imodoka yabo baradutahana dushikana iyo passion. Passion. Koko abanyarwanda nibo baci babapakiza abonye. Bajya polisi nyene. Ari umuntu yaciye aha umugenzi w'aba polisi acha tugarukana no mu Burundi. Mu nyuma rero turashika mu Burundi batubwira ati gusa muge ngo murabasazi ngo n'abarundi dukeneye iwacu mu Rwanda. Twabwira okay. Kaje gena bisanzwe. Byo ni bisanzwe kuko natwebwe iyo iwanyu mu Rwanda murakene kuzina mu Burundi. Namwe mwe tubakeneye nga iwacu. Abarundi babakeneye bazobasanga mu Rwanda. Urumva? Namwe mwe mudukeneye uzotubwira ariko natwe tubakeneye nga iwacu. Ico gene bari bwafunga imipaka? Oya. Ahubwo ayizi imisi sinzi ibintu byabaye by'abakiriku. Na Double J kuri ya stage ya Yago yari yakoze ya album launch. Era izi imisi nyina cimbo menga nacintu ngo bamaze kugara imipaka cyabwa cyabo. Bya bintu byabaye. Ariko Kenisoro ashaka ko yabahemvye neza n'ubundi. Kudwemba araduhemvye gusa rero iki none isara duhemvye. Nemana nakivuganye ico kintu ko bazoba ari hire. Ego bari babivuganye nawe izi nyene. Nawe izi bari babivuganye. Yuko adusikwaje wisi n'umugenzi wanje cyane. Abwira ati uyu arambwira ati uyu n'umugenzi kandi umwana mwiza. Kenisoro ndibaza muramuza mugego ndamuzi mu video. Je ndamanutse ndize yuko bizagenda neza mu byo gukora neza. Hama mwebwe mwataha mudusha mumbwira nze kubategera kandi Kenisoro nyo azobamenya byose. Okay. Mwamaze imisi ngahe? Imisi 3. None mwarakoze igihe wizi design na Kenisoro murataha. Muca mwabusubireyo. Ijya ni twayikoze. Asimi mwayikoze. Ya wizi sityo twayikoze. Ahubwo iyindi ya Kenisoro. Nimwe mwaciye muyikora. Ijya wizi yakoreje abanyarwanda? Yakoresheje abanyarwanda. Hama rero harimo umenga n'umurundi. Umurundi menga yarimo. Iro Kenisoro basi yanse gukoresha hajya nyine ari yakoresheje bwa mbere. Mu Rwanda mwahabonye gute none ni ikihe kintu cyabatangajeho? Gusa mu Rwanda man ameze neza. Abahungu baho n'ababeje. Jewe nyine naraguma mbona abangu gatsa abangu aba no munsi. Ndavugana na bikintu. Turaza kuyaga ikintu kugira ngo ndabe ko bigenda neza. Je nyine none abahungu burya Imana yabaremye cyangwa nibo biremye. Kumbera numenya yuko gusa none okay naho watinze none kuburyo umuyaga ikintu. Mpara yaje sha reka wowe utawuko nyene utavugishije n'umungu numwe yajya nyina nibeza. Ibyago byagenze neza. Ego fem. Nyine turavuga. Wasanze azi kuyaga canke ni bimwe byo kumubana uburebure gusa.
je naramuvugisha nkabona umenga afise amasoni aguma nwengera nje ngo none kuri nwengera nibiki saka tuyaga ivyunguka gwego mbwiye rero ari kumbavuga ibinyarwanda vyabo gwego ese ngombyi ibintu byinshi byunga ati none umuhungu bimeze gute kumenga ntabona kure none nambona cyane nagize akanyasi ndaguruka ndamugira uko dawi ndongenda zunguruka dawi ugati none uyu muhungu ndaba sasa bikwaye bona kunanyona uko bitugani ngo ndindiriye bajyana babiharyama tuvugane ngo none ubatinyiriki barakurya cyane ngo yaha ngo tuyage rero ndamuyagisha umenga si byarimwe kamita nko kumureka kandi wewe nubwo atari kuzana ibintu vy'amafaranga ntacyo vyari kuba bigutwaye kwari ukuyaga ivyunguka gusa ivyunguka nyene urumva ubanze cyambere ni kiyago ubanze unamenya ati abanyarwanda bo bimeze gute mbega ni neza canke ni gihagararo gusa rero barya rero nk'ikintu nabonye wewe ugiye twa ibintu by'uburofu umunyarwanda yamaze gukunda nawe ukamukunda mukabana abana no mu nzu apana bya LINO G byayigishije je yabari mu Rwanda yakuca mbona je sinari kumwemera nari kumufata ngamugatume bankande wewe kandi ndagukunda umutima wanje wanse kuko kuweba naguce ndamufata kubera niba byumvikana ngene je ameba nkandi kandi ndamukunda rero mu Rwanda ngene bimeze uri umukobwa uri umuhungu yagukumukundana mukabana no mu nzu kugira muhebane ashi ntupfa kugenda uko gusa ukuntu bigaragara LINO G kubera je nkangwa kujya yabaje LINO G tuba ari ya mu Rwanda akameba ngicangenda kumwitwarira nk'ubuye bari mu mpimba gusirega namwe mwabana bitemewe n'amategeko nemwe nkarasinyiraniye bisigura niyo mutima wa mukunza akankunda none mukabijana mu butungane bakabamugasinya ahubwo narindire LINO G rindira gatoya gusa LINO G yaramukunda basi kutamuvyariye umwana niyo mu bizigo tuko tavyaranye arya mbwe mwana yitwa gute LINO G sha nyishura umwana yitwa gute oya muramubaza muramurondera mwibarize kuko so LINO G twavyaranye umwana umwe mwana umwe uzomutuzanira mu kiganiro gira kabiri kugira abantu babone kuri na serie tari ibintu byo sa rero LINO G burya gusa nawe namuvyariye ibya mwana kugira azomubone azosubira kumubona sivyo gusa nyene ingene byari bimeze turavyaranye umwana aba kwa mama wanje amaze kuba kwa mama mu nyuma LINO G cha turabana atamwa turi kumwe gusa nyine umwana tugenda kumutora tugatembera hiyo n'amavuto ndayafise Nsari sindafise mi telefone gusa afise amafoto y'umwana mi telefone gusa amafoto yagera LINO G narafuse gusa rano ari pare gusa mwana nyene bafite n'umugabo w'ibya papa wiwe n'ibya papa wiwe nyine byari bimeze neza me ahubwo ngira baramuroze gute baramuroze LINO G ahubwo ngiye twakundana nibaza ko vyohera sinenda bizi ahubwo sizingene basi atana tatuage je nigeze namushiraho reka twigarukire mu muziki rero uravye abaririmbyi b'abarundi ukuntu bariha aba video vixen ukuntu we bakuriha n'ukuntu abanyamahanga bariha aba video vixen itandukaniro ubona riri hehe ngiye kuri Satubi kwanza Satubi cyabera mbere mukoranye akubwiye ati kora iki kubera kesha bari kumwe na Kenspi akubwiye ati kora iki cyanye ngakuje nyine basi nk'abantu bariko baratamba Satubi pembeni we atarimwo akacabwira Kenspi ngure mwana mpiore usimpati franga kandi bari ivyo nyene uraza gukora atana kimuzi nimba bagize iki nimba ibyo sijui uza gukona gusa uwo murajije akazi mwese ageze amasaha gutaha giye gusaba amahera ngo apana gusa bamenikataza kora kenshi binyo akunda guhemba gusa tubingwa amenikataza ngo utapata franga ukiyumvira none jewe natanze narushe nagize gusa rero ngo namera baza kuma kubera rero
usanga bigoye ukuntu bikarangira atayaguhaye complètement sanzwe biko narongo umurema nawe meuri mumone tujire uburosa tuyaronka amahera gufitiye wataraguhemba sa tubije niyomeranira mi none okay iyo case ijya ndirimbo niyo sohoka iyo kaya yarigeze kuba ariko yarabaye kandi si ubwa mbere kandi benshi baramuzi acayaguha gute none ayo kandi yaba basi umuntu atanga amahera ni 15 acamubwira 15 kuko na 15 yakurira amategeko y'ujyasa rero satu byamanze kumubwira ati ujya mukobwa cyangwa ujya mu n'umuhembe biba ari byo nyene kandi ivyo bintu biramaze kuba kuri wewe je narigira je yabikora abandi umugenzi wanje jazo bimwe sana usanga bayakoze amakosa menshi rero usanga yishe video makosa nagira ucumwegera nkamubwira satu umva basi satu bafise ubwenge ucamwegera akamubwira ati wona unafanya hivi na hivi sio vizuri kwa kigire kijya mukobwa cyangwa ujya muhungu yihanura avuga ati ibi satu byanse bikankora ibi gusa rero ugacibona satu bikibere mbere anambia Kent Pingore ngo simpati franga yo manome ariko ahemba neza entre gwemba arahemba neza me rero kwico kinara bayihanure yihanure vraiment wasi tuma gukata makeye sivyo wewe gusuza muza kubona gusa kugira ati wewe utapata franga akurira imodoka naenda nani wasi kwiyumvira ati reka nkora ibi ujya muhungu ndabazi wewe yarakora we araronka amara muri konti urumva amara muri konti arayaronka uyundi mu star amaze kukugirira ibintu atari vyiza ninde wo Murundi Murundi umuntu yitwa Kiriku Kiriku mujya ndirimbo yiwe mbari bayita gute ngo byari kujya cyane ni byakunze twarahoga benshi turavugana amahera umva yaranumye abakobwa ndabarondera bajya bose ndabashikanye atangora turakora turaheza gwetse ngo franga ngo ni cash none wewe wavuye iwanyu ari gufisa umwana ari utunze umuryango uzi kugiye gukora gwetse ngo franga ni cash none barindiye ratio iwanyu urumva basubirasyo amuratashe ngo amarango ngo tuzogejo ibyo nivyo ukunda rero uyo munsi rero nani nabwiye ati indirimbo rero basi mubahembeje muyanyime ariko amahera twavuganye muyabahe kuko arabantu bafise abana bakene gutunga abana batunze umuryango wabo rero barindiriye ratio ivuye iwabo rero wowe ugashitanga uvuga ati ibintu byinshi ngo franga ni cash oya yo gomba gukora video ipange kwanza urabe yuko ibyo amara uzokoresha yuko yakwijije kugira ibintu bizokononeka bizogende neza uwo munsi byarangiye gute hera yabahaye nababwiye ati bazi rero cyo gihe generale nashyirambwiye generale mviriza wowe rero nimbugira vugana Kiriku kwa generale bimaturumvikana kandi generale nyina mezi akunda umutahure jina mbwiye ati generale je turadukorana cha generale ge turadukorana namwe amahera gusaka yama umunsi dusuye gukora kayama rero namubwiye ati generale mi franga nata usinipati nejo tuzobonana rero cyo gukora bwira Kiriku wawe n'abandi bakobwa abapati franga zabo afu barantre rero bunyuma generale baravugana nawe generale acazana amahera nimbari muri wiwe nimbari yakiri ku njo siju kwanje nimbari bindaba cyo nayi nyine gusa amahera abahe abakobwa bitahire iwabo arabaha nyuma okay uwo ni Kiriku uyundi nawe umaze kudekonera undi sha oya naundi abandi ni fresh hama kintu kijanye no kuriha uramaze gukora izo muri Kongo so Kongomani nizo umunyarwanda urumva ke nisoro kwa mukoreye Tanzania urafiseyo clip umaze gukorayo nande na J Melody yitwa gute bara jeda kubwire ivyamaze kuja muri nyinshi kubwo zigucanga kweli
sivyo je ndakubwira nafanya kazi Mfani noti namaliza mimi nakuwa 3 franga mimi nipasa franga funa rance mama mahira ngagukorera ibyo ukeneye byose yes mejeje na sepa nipasa franga zangu afuna rance kuko mbafise byinshi byo gukora okay ni bihe bihugu muri ivyo bitatu bine Congo Burundi Rwanda Tanzania ni hamaze guhemba neza ku buryo uvuga ati abatipi bari haneza muri Congo bakungumana bagahemba mu madolari muri Congo mu madolari muri Tanzania mu madolari mu mashiringi muri mu Rwanda bamamanyarwanda mu Burundi aho tuvuganira uko nyene nimba bavariya uko nyene wamaze kwamamara kweri ngira ijambo rimwe ubwira abakonzi bawe cyo nababwira kuzaba bari hangara bivanye n'ibyo baba barimwo no mu bisa nka je ngaha ndakunda gufasha abantu bivanye n'ibyo bafise rero nabonye nimba bafise uburyo bwo kuza barafasha abantu ubo bikora kuko nabazi byo kwera nimba ataravyara azovyara nazi by'umwana byazocamwe senye n'ubuzima azocamwe niya bumariye rero je nico nabasaba cyambere amanje ntwasikayi na mutima mu bifise kunyene kumbona iwanye nero zondondera dumuna nagara mbere sinkunda kugusingara ku muntu ari wese okay kana gushimira cyane Sky okay